umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagoroka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse kandi n'ibihe bibi zimwe mu ndongozi zikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zoba ziriko zirahura nazo muri iyi minsi hegereje amatora yo muri uyu mwaka y'abashinga amateka, abajenama ba komine, abakenguza amateka ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye z'igihugu. Turaza kugaruka kandi ku bihe bibi vya biriko birashikira umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Turaza kandi kugaruka ku biriko biravugwa ku vyabaye hagati y'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa, ivyabaye hagati y'umushinga amateka umushikiranganje wa mbere ndetse n'urongoye inama nshinga amateka Daniel Gerase. Ndabirabe vyose muraza kubikurikirana muri ano makuru, tuza kandi no kubabwira ku bindi biriko biravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Vyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo utozocikanwa nadushikiriza, usangiza kandi no makuru bagenza aho barose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze rero muri ano makuru biriko biravugwa, ndetse inkuru yahejeje gushirwa ahabona ivuga yuko General de Brigade Jimmy Hatungimana yoba agiye kubogozwa mu burongozi bw'igisagara ca Bujumbura. Murantunge nari namwise Colonel de Police, ubu ni General de Brigade Murantunge. Ubundi mutegetsi arangije indwi biboneka ko atorohewe no mukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Brigade Jimmy Hatungimana. Nkuko tuza kubigaruka ko hari ubutumwa bwashizwe habona n'ikinyamakuru ikiriho cegereye iperereza kandi bivuga yuko cegereye cyane President Ndayishimiye, aho hari inkuru cashiza habona kuri General Jimmy Hatungimana. Ubutumwa bamwanditse ko rero bukabandanya kwemeza ko icuka atari ciza hagati bihangange muri CNDD-FDD. Ngaba ari mwibaba ryandikuriyo ndetse nandira ko buca barashobora kutoroherwa mu minsi iri imbere nkuko tuza kubigarukako. Gusa nanone ibi bikaza bikurikirana n'inkuru yavuzwe ku munsi w'Imana uheze ahitwa Gisenyi muri komine ya Makamba mu ntara ya Makamba, aho nyene Reverien Ndikuriyo yamuka. Harafashwe umuntu yari yaje avuga ko aje kuburira Reverien Ndikuriyo. Uwo musore yitwa Desire Nduwimana, akavuga ko ava mu Rumonge ariko agifatwa baratanze ayandi mazina. Aho Igasenyi niho hari inyubako za Reverien Ndikuriyo na cane ca kibuga citiriwe Petero Nkurunziza. Desire Nduwimana yashise arondera abajejwe umutekano aho Igasenyi, akavuga ko arondera Reverien Ndikuriyo. Uyu Desire Nduwimana rero kuri barapfunzwe yemeza kazi abaroze Reverien Ndikuriyo. Desire Nduwimana akavuga ko yaje ava mu gihugu ca Nigeria ahasanzwe aba ku mupfumu. Yavuze ko yaje ku rutaro arungitswe n'uwo mupfumu yahora abako. Desire akaba yemeza ko abahaye isumu Ndikuriyo baciye baja kumurogesha kuri uwo mupfumu wo mu gihugu ca Nigeria. Mu majambo yiwe rero Desire Nduwimana yemeza ko abarogesha Reverien Ndikuriyo ari umutegetsi wo hejuru cyane. Uwo mutegetsi ntiyanatinye kumuvuga izina, gusa twe nitwo kubahuka kumuvuga. Abo rero bajejwe umutekano kwa Reverien Ndikuriyo, abo bararira kwa Ndikuriyo baciye bamufata mu nyuma mujana mu gaco k'igipolisi muri komine Makamba, aho yarasambishijwe n'umuopeje yitwa Damiano. Naho nyene Desire Nduwimana asubira kwemeza vya bintu. Yahavuye yajanwa muri parike ya Makamba, bikaba vyitezwe ko kandi ashobora gukorerwa urubanza rw'ikibiriraho akagirizwa kwambika ibara umukuru w'igihugu. Bivugwa ko Desire Nduwimana yafatanywe n'urutaro avuga ko agendera ko. Amakuru yo arambuye kuri no nkuru turacatohoza ko kugira ngo tumenye neza ivy'iyi dosiye ingene vyoba vyifashe. Ni vyinshi kandi tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo utozocikanwa nadushikiriza no Muhuza TV. Ndabaye kaze muri ano makuru. General de Brigade Jimmy Hatungimana yobagiye kubogozwa mu burongozi bw'igisagara ca Bujumbura. Ubundi mutegetsi arangije indwi iheze biboneka ko atorohewe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Brigade Jimmy Hatungimana. Ku munsi wa gatanu uheze hari kugenekerezwa 11 ndamukiza uyu mwaka w'2025, ikinyamakuru kiriho caranditse inkuru itangaje aho camenyesheje ko igisagara ca Bujumbura kiriko kiratabagara, ko kibayeho nk'ikitagira imbono yiyo kija, ko cuzuye umucafu, ko ibikoresho vyinshi vyononekaye nibisubirizwe kandi abavyiba n'abavyonona ntibahanwe. Aho haravuzwe cyane amatara yo kwibarabara.
Haravuzwe kandi ko kwiyunguruza bisa n'ibitagira amategeko, ko amabarabara yononekaye ntasanurwe, ko za kioske zimera nk'ibizino, ko amabarabara ata amategeko akurikijwe n'ibindi vyinshi. Ni ikinyamakuru c'iperereza. Ikiriho si ikinyamakuru gisanzwe candika ku bitagenda neza mu gihugu, ahubwo ngo kijejwe guhimbaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD no gutuka abatavuga rumwe nabwo. Ikiriho cashinzwe n'umwe mu bategetsi bakomeye b'iperereza ry'u Burundi ariwe Donatien Ndayishimiye, kikaba kandi gifatwa nk'ikinyamakuru c'iperereza. Mu makuru dufise nuko Donatien Ndayishimiye afatwa nk'umwe mu begereye cyane Perezida Ndayishimiye, anahabwa amasoko Murantunge ngo akaba ari n'umwe mu bahabwa amasoko adasanzwe y'igihugu abivuganye na Perezida Ndayishimiye. Anafatwa kandi nk'ujejwe kuvugira hejuru ivyo Perezida Ndayishimiye badashobora kuvuga wenyene. Afise akazi gusa nk'aka Isidore Mbayahaga iyo hageze gutuka ibihangange vyo muri CNDD-FDD no mu bijanye no gutuka igihugu c'u Rwanda. Nk'uko bivugwa imbere y'uko General Bunyoni afatwa agapfungwa muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023, ikiriho caramwanditse ko ivyaha vy'agacamutwe ari navyo yahavuye yagirizwa mu butungane. Aya majambo yanditswe mu ndwi iheze ku bijanye n'ingene meri ya Bujumbura itwawe, ngo ninteguza kubishobora gushikira vuba General de Brigade Jimmy Hatungimana. Bamwe bati ese ubwo izindi ntara zitwawe neza kurusha meri ya Bujumbura? Ngo biragoye rwose gutahura ingene ikiriho cadutse kwerekana ko meri ya Bujumbura ari yitwawe nabi mu Burundi. Ni iyihe ntara itwawe neza mu Burundi? Nk'uko vyabajejwe umushikiranganje wa mbere mu ndwi iheze, amabarabara yarapfuye mu gihugu cose. Ntivyoroshe ko yapfuye mu gisagara ca Bujumbura gusa. Kwiyunguruza vyaraparanganye mu gihugu cose. Inyubako za leta ziriko ziratabagura Murantunge ziriko ziratabagara mu gihugu cose. Vy'ukuri ni ikihe gisata gitwawe neza muri iyi ntwaro? Ngo nta nkeka Jimmy, ubutumwa bwa Donatien Ndayishimiye kuri Jimmy Hatungimana burafise ico bugamije. Ikiboneka cane nuko meri ya Bujumbura itwawe nk'ibindi bisata vyinshi mu gihugu. Ikintu conyene Jimmy Hatungimana asumvye abandi bategetsi bo muri CNDD-FDD ngo nukuba abanyagihugu bashobora kumushikira vyoroshe. Ngo n'umutegetsi atarigera avugwa ko urwanko, ubwicanyi no kurondera gucinyiza abantu n'impaka. Benshi bakavuga ko rero buno butumwa bw'ikinyamakuru ikiriho cegukira iperereza kuri General Jimmy Hatungimana bubandanya kwemeza ko icuka atari ciza hagati y'ibihangange muri CNDD-FDD. Nkuko natanguye mbivuga, ngo abari mw'ibaba ryandikuriwe na Ndirakobuca ngo barashobora kutoroherwa mu minsi iri imbere nk'uko biriko biravugwa. Gusa benshi n'ubundi mu banyagihugu cane cane abanyagisagara ca Bujumbura bagarutse kuri vyinshi vyavuzwe kuri iyi nkuru. Ngo vyiza cane ko hari ico umushima ko asumvye abandi, vya vyiza nawe amusubiragiza ivyo amusumvya nawe. Benshi bati none nka Jimmy ni igiki yakoreye igisagara ca Bujumbura vy'ukuri? Centre ville honyene irutwa ubwiza n'amakaritsiye tubayemwo. Imicafu ihuzuye umengo ni detwari, nta sura na nto y'igisagara ifise. Gusa abandi bakaba bavuga ko Jimmy Hatungimana ibintu vy'ubugizi bwa nabi yavyirinze. Gusa Bujumbura iteye isoni vraiment. Gusa meri de la vie Jimmy Hatungimana ibintu vy'ubugizi bwa nabi yaravyirinze kabisa. Kandi igihe yatwara pafe kubona passeport vyari vyoroshe cane, kandi urinze kumushikira muri biro wataha ikibazo cawe cishuwe. Abandi bati bategerezwa kumwononera kuko nabo nyene hariho abo batemera bivanye naho bakomoka. Uti Jimmy Hatungimana no munyabujumbura, nico gituma yakora ibintu neza. Uno munsi abuzuye igisagara nabavuye hariya rero bariko baranigana hagati yabo. Ngo nukuri benshi baravuga ati mubo maze kubona kuva mvuka uyu muvyeyi w'igisagara ati mu bategetsi bakora neza utagira ijambo kuri bose, Imana imuhezagira ahubwo bibaye ngombwa bamuduze. Ibi nivyo benshi bavuga kuri Jimmy Hatungimana, cane cane bivanye n'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru ikiriho cegukira iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nanone nkuko nababwiye, turagaruka ku nkuru ivugwa hagati ya Honorable Agathon Rwasa, umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi, Gerard Ndabirabe ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Gervais Ndirakobuca. Honorable Agathon Rwasa akabona ko ibintu vy'imbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040 umwaka w'ibihumbi 2060 ari uruhendo gusa. Ivyo yabivugiye mu nama nshingamateka ku wa kane uheze hari kwigenekerezo ya 10 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025, aho umushikiranganje wa mbere
Gervase Ndirakobuce ariko yerekana ivyo leta yaranguye hagati ya Mukakaru na Kigarama umwaka uheze. Honorable Agathon Rwasa we yavuze yuko Honorable Agathon Rwasa Murantunge yarerekanye ingene iyo mbona kazo zidashoboka mu gihe igihugu kitagira ivyangombwa vyoyibera umushinge. Icambere, igihugu kimaze imyaka 3 n'igice kitagira igitoro. Umuyaga nkuba ni ikibazo ku buryo ku munsi ushobora gucika incuro 10. Ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro. Ibiciro biduga buri munsi, amafaranga mva makungu arakenye rwose ku buryo hariho vyinshi na leta itakirangura. Honorable Rwasa akaba asaba ko leta yova mu mvugo za politike z'uruhendo, siroga politike, nyabona agatunganywa inama rukokoma y'abarundi itora umuti w'ibibazo bihambaye igihugu kirimwo. Ikibazo ca Agathon Rwasa aha rero nticishiwe. Ngiyi ishobora kuba yari inama ya nyuma ihambaye y'inama nshingamateka na nkenguzamateka muri kino kiringo. Gervase Ndirakobuca arashobora kuba yaraje gutanga raporo gusa ubwa nyuma, kuko inyuma y'amatora y'abashingamateka hategerezwa gushingwa leta nshasha, kiretse Perezida Ndayishimiye yosubira kumwizera. Ngo birashoboka kandi ko ariko karyo ka nyuma Agathon Rwasa yaronse ko kubaza umushikiranganje wa mbere kubera atari kuriwe gusubira kwitoza. Uti birababaje rero kubona ikibazo gikomeye nk'iki kitishuwe n'ishusho itabesha y'ingene ngo abarundi bameze muri intwaro iriho kuri uyu munsi, nk'uko benshi mu bashikiriza amakuru bivuga ndetse n'abakurikiranira hafi ivya politike. Mu yandi makuru kandi tukaza tuvuga ku bindi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu, aho biriko biravugwa yuko mu ntara ya Kirundo hagaragaye umutekano mwike mw'ijoro ng'abararirizi ba YDS n'imbonerakure bakadomwa ku rutoke. Mu gisagara ca Kirundo mu buraruko bw'igihugu, ishiramwe ry'urwaruka rukora ivyo kurarira mw'ijoro ryitwa Youth Defense Security YDS ririyamirizwa cane. Iryo shirahamwe rigizwe n'urwaruka rwa CNDD-FDD ngo ryategerezwa gucungera umutekano w'abanyagihugu, ariko niryo ritera akajagari rikanakingira inkozi z'ikibi. Nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, mu ntara ya Kirundo ku igenekerezo y'icenda ndamukiza uyu mwaka, abo bararirizi bafise ibirindiro imbere y'amaduka bavuga ko bama bavyugwa ku nguvu, bagakubagurwa mbere bakanakubitwa n'urwo rwaruka. Kubw'intare nyinshi ivyo babikora kuko ayo maduka atahaye akazi urwo rwaruka. Urwo rwaruka rero ngo runaniba mw'ijoro mu kwinjira mu mazu y'idandarizo bakayiba, kandi aribo bategerezwa kuyacungera. Ngo ubusuma rero bwama bushigikiwe n'uru rwaruka rujejwe gucungera umutekano with Defense Security na YDS. Haraheze nk'uko bitangazwa na SOS Media Burundi, haraheze amayinga menshi abadandaza benshi bidoga ko ubusuma bw'imonogoje mu maduka acungerewe na YDS. Uti ni gute hosigurwa ukuntu amaduka yibwa kandi acungerewe n'urwo rwaruka? Bamaze kurengerwa, bamwe bahisemwo guha akazi abanyezamu babo bakiyamiriza gutyo ko YDS bifisemwo uruhara muri ubwo bukozi bw'ikibi. Akarorero gateye amakenga cane ni ubutike bwa Rurema, imbonerakure cane mu gisagara ca Kirundo. Nubwo yegereye ahabera izamu mw'ijoro, iyo butike yaribwe yose. Ubwo busuma bwerekana igihushane ku ngingo zijanye n'umutekano, zikanatera kwibaza ibibazo ku kamaro k'urwo rwaruka mu bikorwa vyarwo. Urwikeko nk'uko bivugwa, haravugwa urwikeko rudasanzwe rero hagati yabo bose bajejwe gucungera umutekano. Uku kwikeka rero aba ba YDS birarengera kubagiriza. Bamwe mu banyagihugu bagiriza bamwe mu bapolisi n'abajejwe intwaro gukorana mu kinyegero n'urwo rwaruka mu kuborohereza muri ubwo busuma bakora. Amazina aravugwa mu mabarabara yo mu Kirundo nka Elias Nkurunziza, umukuru wa quartier Nyange Bushaza, hamwe n'uwasubijwe mu buzima busanzwe azwi ku izina rya Minani, uko ari babiri barikekwa kugira uruhara muri ivyo bikorwa biteye amakenga. Imbonerakure abandi bateye umutekano muke. Nk'uko SOS Media zibishikiriza, kuri uwo mutekano usanzwe ari muke hiyongerako ibikorwa vyo gukizura vy'imbonerakure. Urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi nazo nyene ngo zikora amabi mw'ijoro. Quartier ya Rupfunda yarabayemwo igitero. Abanyagihugu batashe inyuma y'isaha 4 z'ijoro barakubiswe n'iyo migwi y'inkorabara ngo batabawe n'abasirikare bariko barakizura. Imbonerakure rero zama zivugwa mabi
ziratera ubwoba cyane cyane abubahuka gusohoka nyuma y'isaha 4 z'ijoro. Ni mu gihe SOS Media Burundi yo ivuga ko intwaro nayo iri mu gacerere kuri ayo mabi. Nubwo hari abama bitwara bafise n'ivyemezo bigaragara mu ntwaro basa n'abatumva ibiriko biraba. Ikibabaje gusumba intwaro isa n'iyishigikira ibikorwa n'izo mbonerakure mu kuzireka zigakizura ijoro. Iyo nyifato rero iratuma haba kwibaza ibibazo vyinshi ku gushaka kw'abajejwe intwaro no kugarukana umutekano muri ako gace. Ikinyamakuru rero kigatera akama igipolisi cy'igihugu ngo ni nkenerwa ko hagarukanwa umutekano. Kuri uwo mutekano muke abadandaza n'abanyagihugu ba mu gisagara ca Kirundo baratakambira indongozi cyane cyane igipolisi cy'igihugu basaba ko haboneka umuti wihuta n'amatohoza yimbitse ku bikorwa na YDS n'imbonerakure. Abanyagihugu rero bakaba bizeye ko ingingo zizofatwa mu ntumbero yo kugarukana umutekano muri ico gisagara imbere yuko biyangara. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bahezegere ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.